turazi yuko ata muntu numwe aba umukristo atabanje kwaturisha akanwa kiwe ko Yesu ari umwami, akizera ko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, nkuko vyanditswe mu Baroma 10:9. Iyo umuntu agwaye ari kumfiro, duharanira tuti twomwaturisha akakira Yesu, akemera ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, akavyaturisha akanwa, akizera ko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye. Niho cyaba umukizwa, mu yandi majambo niho cyaba umukristo. Mu cete cya mbere Paulo yandikiye abikorinto mu gice cya 12:3 aravuga ngo nico gituma ndabamenyesha yuko ata muntu avugishwa na mpwemu w'Imana avuga ati Yesu ni kivume, kandi nta muntu ashobora kuvuga ati Yesu nuhoraho atabivugishijwe na mpwemu yera. Rero kugira umuntu ahaguruka ave hariya atera intambuko aze, nasanze mpwemu yera aba yagize uruhara. Uwo mpwemu yera aramwemeza ati genda umwakire akubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Hanyuma ngaha kugira babisubiremwo, naho nyene mpwemu yera bari karashimangira ati vyature. Rero nasanze mpwemu yera aragira uruhara. Uko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo nta muntu ashobora kuvuga ngo Yesu n'umwami, Yesu nuhoraho, ngo atabivugishijwe na mpwemu yera, ngo abisubiremwo avyature avyemeze, ngo atabivugishijwe na mpwemu yera ntibikunda. Uwigirishije akabikora kugira kunezereze, muramaze kubibona ni wa wundi adatera intambuko, bidakunda ko abandanya, wariho ubikora biriko biva ngaha bitariko bimuvamwo. Ariko umuntu avyatuye biva bwina mu mutima, ni mpwemu yera abamusunitsa ati vyemere, wature ko Yesu ari umwami, wature ko Yesu ari uhoraho, kandi Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uvyature. Mpwemu yera rero arafise uruhara kuva ku ntango y'agakiza k'umuntu, arafise uruhara. Nico gituma tuvuga ngo umuntu yakiriye Yesu, mpwemu yera aba muri we. Kuva ubwo ivyamwa vya mpwemu yera bica bitangura kuza umunezero w'agakiza, urukundo rukamubamwo, buke buke ivyamwa 9 bikagenda biraza kimwe ku kindi, uko yegera Imana, uko asoma ijambo ry'Imana, uko aba mu bikorwa vy'Imana, ibi vyamwa vya mpwemu yera bigenda biraza muri we.